turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, kuri mikro ahi Washington DC muri kumwe na Diana Nininahazwe. Ikaze mu makuru rero ngiye kubashikiriza muri kino gitondo. Ingingo nkuru ziyagize: mu mezi abiri u Rwanda rurinjira amatora ya president. Umunyepolitike Diane Rwigara atavuga rumwe na leta y'ico gihugu avuga ko ari nkamwe yoramuka atsinze amatora yipfuza kwitabira u Rwanda ashaka ari ururangwa n'abanyagihugu baronka ivyibanze. U Rwanda abantu batarwana n'imibereho, u Rwanda abantu babona iby'ibanze, u Rwanda abantu bafite umutekano w'imibereho, umutekano w'igifu, umutekano w'imiturire, umutekano w'iby'ibanze. Diane Rwigara yifuza kuzitabira amatora ya perezida w'u Rwanda nk'umukandida yigenga, akavuga ko atamugambwe wa politike yegamiye canke akorana nawe. Muri make kandi leta ya Kongo itangaza ko igitigiri c'impunzi ziheruka guhitanwa n'ibibombe vyamijaguye ku ikambi ya Mugunga iri Goma cashitse kuri 35. Turagaruka kuri no nkuru handi hato. Muri Sudani naho umugwi RSF urwana n'ingabo z'igihugu wagirizwa gutikiza amoko atarayabarabu, navyo twabiteguye. Muri mikino, ekipe ya APR Basketball ihagarariye u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League yaraye itsinzwe umukino wayo wa kane wayihuje na ekipe yo muri Tunisia. Idonido ni Mukanyisasi. Reka ariko tubanze imbere kuja mu karere k'ibiyaga binini, reka duhere ku makuru hirya nino kw'isi. Ayuno munsi mwayateguriwe na mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi. Abasivili 8 bahitanwe n'igitero cyabereye ku kigo nderabuzima mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yaturutseyo ejo kuwa kane yamaganiraga icyo gitero ku barwanyi ba ADF bakorana n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Uwo mutwe uruturutse mu ntara ya Ituri wageze Mantumbi kuwa gatatu. Umuyobozi wa Societe Civile mu ntara ya Beni, Omar Karisia, niwe wabibwiye abanyamakuru ko kuri icyo kigo nderabuzima abantu 8 bapfuye kandi ko hari abarwaye n'ababuriwe irengero. Shefu Ibeni Leone Siviwe yakoze urutonde rw'abantu 10 bapfuye barimo umuforomokazi. Yanegetse ubwo bwicanyi ku barwanyi ba ADF. Uwo muyobozi yavuze ko ingabo za Uganda zari mu birindiro hafi cyane. Mu mwaka wa 2021 Uganda na Kongo batangiye operasiyo ya gisirikare hamwe, kugeza ubu itari yabasha kurwanya umutwe wa ADF. Ku ikubitiro umutwe wa ADF wari wiganjemo abarwanyi b'abayisilamu b'abanya-Uganda waje gushinga ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo aho umaze imyaka irenga 30, wishe abasivili ibihumbi n'ibihumbi. Urukiko muri Uganda kuri uyu wa kane rwanzuye ko urubanza rwa Thomas Koyero wahoze ari umuyobozi wa Lord Resistance Army ruzasomwa ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa karindwi. Shida Wamboga ushinzwe itangazamakuru mu rukiko yabibwiye ibiro ntaramakuru AFP ejo kuwa kane. Koyero ashinjwa ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Aburanishwa n'ishami ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICD ku rukiko rukuru mu majyaruguru ya Gulu mu kibonwa nk'urubanza rwa mbere ku byaha by'urugomo muri Uganda. Koyero ashinjwa ibyaha 78 kandi yarezwe kwica urw'agashinyaguro abasivili mu bushyamirane bw'imyaka 20 mu majyaruguru ya Uganda. Bikekwa ko Koyero ari mu myaka ya za 50 y'amavuko. Yahakanye ibyaha byose aregwa. Koyero nari mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru ba LRA, bamwe bashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha nka Joseph Kony. Uyu mutwe washinzwe muri Uganda muri za 80 ugamije gushyiraho ingoma igendera ku mategeko 10. Koyero yinjiye muri uwo mutwe w'abarwanye mu 1987, atabwa muri yombi mu kwezi kwa gatatu 2009 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ingabo z'akarere zahigaga abarwanyi ba LRA bari barahahungiye bavuye muri Uganda imyaka 2 imbere yaho. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uratabariza intara ya Darfur mu burengerazuba bwa Sudani. Uremeza ko umutwe wa RSF urwana n'ingabo z'igihugu urimo kurimbura amoko atarayabarabu. Thomas Kamirindi abahiye inkuru. Mu cyegeranyo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane, Human Rights Watch ivuga ko Rapid Support Forces RSF mu magambo ahinnye n'indi mitwe yitwara gisirikare bafatanyije yiganjemo cyane abarabu bibasiye by'umwihariko abamasalit n'andi moko atari ay'abarabu muri leta ya Darfur y'uburengerazuba. Barica, bafata ku ngufu, barasahura, barayogoza, byose kuva intambara itangiye muri Sudani hagati ya RSF n'ingabo z'igihugu mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Abaturage barenga 500,000 nabo bavuye mu byabo, bamwe muri bo barambuka umupaka bahungira muri Chad.
Human Rights Watch ibyita ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Isanga kandi RSF ifite umugambi wo kwirukana no guca aya moko iwabo burundu, iti ni ukuyahanagura ku isi. Uretse ibyo, Human Rights Watch yemeza ko ukurikije ukuntu RSF nabo bafatanyije bakora ubwicanyi, bisa nanone naho bafite umugambi wo gutsemba igice cy'amoko bibasiye cyangwa se kurimbura abayagize bose, byaba ari jenoside. Human Rights Watch irasaba umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika gufata ingamba zihutirwa zirimo kubuza Sudani kugura intwaro, gufatira ibihano abakora amabi no kohereza ingabo muri Sudani zo kurengera abasivili. Mu cyegeranyo cyayo, Human Rights Watch ntitanga umubare w'abaturage bamaze kwicwa, ariko umuryango w'abibumbye uherutse kubarura abantu 15,000 bishwe mu mujyi wa El Janina, umurwa mukuru wa leta ya Darfur y'uburengerazuba. Mu gihe umubare w'abahitanywe n'imyuzure muri Kenya uri hafi kugera ku bantu 240, kandi abagera mu 235 bakaba barataye ibyabo, abanyakenya barimo kunamira ababo batakaje ubuzima. Baranagerageza kongera kwiyubaka nyuma y'icyumweru cy'imvura nyinshi cyane yateje imyuzure yatwaye ubuzima bw'abantu igateza n'inkangu. Ntibirarangira ariko kubera ko hitezwe indi mvura kuzageza mu kwezi kwa gatandatu. Muri iki cyumweru perezida wa Kenya William Ruto yasuye akarere ka Matare, avuga ko hazakoreshwa miliyoni 7,600 by'amadolari mu kongera kubaka amashuri yakozweho n'imyuzure mbere y'uko yongera gufungurwa. Perezida Ruto yanavuze ko ubuyobozi bwe buteganya guha impozamarira abahuye n'imyuzure ku gihe cy'amezi 3. Yasobanuye ko ingo zose zigeze ku 40,000 z'abateshejwe ibyabo n'imyuzure i Nairobi, guverinoma izabaha amadolari 75 kugira ngo babashe gushaka aho baba mu gihe bategereje ko guverinoma ibabonera igisubizo. Ku ishuri ribanza rya Nathale North Primary School hashize ibyumweru 2 hacumbitse abantu 100 bakuwe mu byabo n'imyuzure. Israeli ejo yarashe mu burasirazuba bwa Rafa mu gihe ibiganiro byo guhagarika imirwano byarangiye nta kibashije kumvikanwaho. Amatanki ya Israeli n'indege z'intambara byateye amabombe mu bice bya Rafa kuri uyu wa kane. Byavuzwe n'abaturage b'Abanyepalestina nyuma y'uko Perezida Joe Biden yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarika intwaro zahaga Israeli igihe ingabo zayo zavogera bikomeye umujyi wa Rafa. Umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa Israeli yavuze ko icyiciro cy'ibiganiro by'imbonankubone i Cairo byari bigamije guhagarika intambara byarangiye, kandi ko Israeli ishobora gukomezanya n'ibikorwa byayo i Rafa no mu bindi bice by'intara ya Gaza uko byari biteganijwe. Israeli yagejeje kubahuza ibyidashira amakenga ku bijyanye n'ibyo Hamas yifuza ko byashyirwa mu masezerano kugira ngo abagizwe ingwate barekurwe. Uwo muyobozi yongeyeho ko intumwa za Israeli zarimo gusubira mu murwa mukuru wa Misiri. Mu ntara ya Gaza, imitwe y'abarwanyi b'Abanyepalestina Hamas na Jihad Islamic yavuze ko abarwanyi bayo barashe za rokete zirwanya amatanki na za morutiye ku matanki ya Israeli yararundiye mu burasirazuba mu nkengero z'uwo mujyi. Hari intambwe ibiganiro byo guhagarika imirwano mu murwa mukuru wa Misiri byateye, ariko nta masezerano yagezweho nk'uko abashinzwe umutekano 2 ba Misiri babivuze. Intumwa za Hamas ejo zavuye mu mishyikirano zijya i Doha kubaza uko ibintu bigiye kugenda, zamagana Israeli kuko nta masezerano yari yagerwaho kugeza ubu. Israeli yavuze ko nta kibazo ifite cyo gutanga agahenge, ariko yanze ibijyanye no guhagarika intambara mu gihe yumvikanishije ko izasenya Hamas. Ejo ni Mukankusi urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza. Aya bakunzi bacu baheje kumva n'ayandi bashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 radio yacu VOA.com. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Umunyapolitiki atabwa rumwe na leta y'u Rwanda Diane Shima Rwigara aheruka gutangaza ko azohiganira ikibanza c'umwanya wa president mu matora azoba mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Mu kiganiro yagiranye na Venuste Nshimiyimana yatanguye asigura igituma yatangaje ko azokwiyamamaza mu gihe hasigaye amezi make ngo amatora ya president y'u Rwanda abe. Nafashe icyemezo cyo kwiyamamaza kuko numvaga bindimo ubushake nari mfite muri 2017 ubwo nageragezaga ariko ntibigende nk'uko nabyifuzaga. Ubwo bushake nicyo cyifuzo nari mfite ntaho byagiye, kandi burya ngo ikikurimo ntaho wagihungira, ikikurimo burya uracyumvira ukacyubaha ukagishyira mu bikorwa igihe kigeze.
iyo utabikoze nta mahoro ugira. Rero nafashe icyo cyemezo cyo kongera kwiyamamaza uyu mwaka kuko numva bikenewe. None rero mbwira, u Rwanda wifuza kuyobora uramutse utsinze amatora, ni u Rwanda rumeze rute? U Rwanda nifuza kuyobora ni u Rwanda abantu babayeho neza, babona ibyangombwa, ifunguro rihagije, aho kuba, aho gutura, bashobora kurihira abana amashuri nta guhangayika kwinshi. U Rwanda abantu batarwana n'imibereho, u Rwanda abantu babona iby'ibanze, u Rwanda abantu bafite umutekano w'imibereho, umutekano w'igifu, umutekano w'imiturire, umutekano w'iby'ibanze. Umutekano turafite mu gihugu cyacu urahari mu buryo bw'uko igihugu kirinzwe. Bone no gushimira inzego z'umutekano ziturinda amanywa n'ijoro, aho usanga imvura igwa tukajya kugama, bo bagakomeza bakanyagirwa. Urwo ni urugero ruto cyane. Muri ubwo buryo bw'igihugu ukuntu kirinzwe, umutekano urahari uhagije. Ariko iyo bigeze ku mutekano w'imibereho nk'uko nabivuze, haracyari urugendo. None rero ushatse kwiyamamaza ku nshuro ya kabiri, ufite icyizere kihe ko nta nkomyi muzahurira muri iyo nzira? Ku giti cyanjye nzakora ibyo nsabwa n'ubuyobozi na komisiyo y'igihugu y'amatora NEC. Nzakora mvuge ibyemeranye n'umutimanama wanjye, ibisigaye sinjye ubigenga, nta bubasha mbifiteho. Diane Shima Rwigara, umunyapolitiki watangaje ko aziyamamariza nk'uwigenga umwanya mukuru w'igihugu matora ataha mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Leta ya Kongo ivuga ko abahitanywe n'ibibombe yemeza ko vyatewe n'abarwanyi ba M23 hamwe n'ingabo z'u Rwanda mu kambi ya Mugunga iri Goma muri Kongo bageze kuri 35. U Rwanda rurahakana ariko ivyagirije gwegekwako. Umushikiranganje ajejwe agateka kazina muntu Albert Fabrice Puela n'intumwa ayoboye baraye bagendeye iyo kambi babonana n'abarokotse. Umunyeshamakuru ari Darius Asanka yakurikiranye ino nkuru. Mu mujyi wa Goma, izi ntumwa za guverinoma harimo abaminisitiri babiri, Albert Fabrice Puela w'uburenganzira bwa muntu na Modeste Mutinga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, zakoranye inama na guverineri w'intara General Major Peter Kirimwami Nkuba. Mu byo bavuze bibanzeho bagarutse ku gitero cya bombe cyagabwe mu nkambi ya Mugunga kigahitana abantu 14 mu cyumweru gishize. Avugana n'abanyamakuru hano i Goma, Ministre Modeste Mutinga yasobanuye ko umubare w'ikubitiro wari watangajwe wagiye uhinduka. Ababanzi bongeye kwica nanone. Guverineri amaze kutumenyesha ko umubare w'abapfuye ntabwo ukiri ku bantu 14 gusa, n'abantu 35 bamaze gupfa n'abandi 37 gukomereka. Twafashe umwanzuro kwa gatandatu gutaha, turindiriye yuko abandi bayobozi badusanga hano i Goma. Kuri uyu munsi wa mbere w'uru ruzinduko ruzamara iminsi 3, aba baminisitiri n'abandi babaherekeje bavanye Kinshasa babanje kujya gusura abakomeretse cyane bari mu bitaro bya Sebeka Ndosho n'abandi bari mu bitaro binini by'umujyi wa Goma. Nyuma yaho, Minisitiri w'uburenganzira bwa muntu Albert Fabrice Puela yamaganye iki gitero ashinja umutwe wa M23. Albert Fabrice Puela yabivuze ati: turababajwe cyane no guceceka k'umuryango w'abibumbye mu gihe haba igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu kikica abandi. Uyu muryango ntacyo ubivugaho, ariko iyo ufite ikibazo ku byerekeye amabuye y'agaciro muri Kongo uratera induru hose. Amaraso y'abanyekongo ni kimwe n'ay'abanyukraine. Ibi bintu ntabwo twabyemera. Imiryango yabibasiwe n'ubu bwicanyi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kubasura bidahagije kuko atari ubwa mbere guverinoma yohereza aba baminisitiri no kubasura, ariko nta cyahindutse muri ibi byose. Astrid Ndimubanzi na Roger Karori twabasanze bari gucunga abavandimwe babo mu bitaro
byasuwe igoma. Kuva barimo ntibigeze babona imfashanyo iyo ariyo yose, kandi nta kindi basaba kuri guverinoma usibye ikintu kimwe. Twahuye n'ikibazo cyo kuba tutari iwacu, icyo ni ikibazo cyane. N'ikibazo cyo kuba turi mu ngambi, nta kazi dufite, nta byo kurya dufite, abafaziri nukuza. Ibyo abategetsi badusezeranyaga ni byinshi, ariko ibyinshi ndaki. Nanone nguyu munsi ku mbunzi zimaze nk'iminsi zitarya, n'ubwo ubugwayi ari bwinshi, ariko icyo nasaba cyane n'Imana ikabidufashirizamo ni ugutaha tukaja iwacu. Intumwa za guverinoma zatangaje ko hari abandi baminisitiri bazava Kinshasa baje kwitabira umuhango wo gushingura abaguye mu gitero cyo ku nkambi ya Mugunga uzaba kuwa gatandatu tariki 11 z'uku kwezi. Aba baminisitiri bamenyesheje ko guverinoma yafashe umwanzuro wo kuzafasha imfubyi zasigaye no kwishura amashuri yazo kugeza imyaka 18. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Ijwi rya Amerika. Mu gihugu c'u Burundi habandanya kuvugwa ikibazo c'ikena ry'ibitoro. Mu bahangayikishijwe n'iki kibazo harimwo umuco w'abanyeshure bemeza ko kizohava kibagira ko ingaruka mu mashure yabo, kuko bigorana ko bashikira ibibanza bitandukanye baja kwigiramwo bivuye ku bukene bw'amamodoka abunguruza. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Muri kino gihe kwiyunguruza mu Burundi si igikorwa coroshe, yaba amasitasiyo ya lisanse n'imodoka ntibigira igitoro. Mu mabarabara hatonze imirongo miremire cane y'imodoka zirondera igitoro hamwe n'imirongo miremire y'abantu barindiriye imodoka, mu gihe abamagara yakundiye bari kubagenda n'amaguru bagiye mu bikorwa byabo vya misi yose. Igihe c'isaha 11 z'agatondo hamenyerewe ko abantu benshi baba bariko baraja ku buzi. Nta bisi yunguruza abantu ubona mw'ibarabara, kubo bitorohera kugenda n'amaguru ku mvo zitandukanye. Aho buririra bisi hari indwano n'induru, umwe wese agwanira kurira bisi ngo arabe ko yoshika iyo agiye. Aha ni ku gituro c'amabisi yunguruza abantu abakuye mu gisagara hagati abajanye mu Kanyosha, Musaga, Kibenga n'ahandi. Ejo igihe c'isaha 7 z'umurango abantu bariko baranigana bagwanira kurira bisi imwe hashitse. Ibiciro byo kwiyunguruza hamwe n'umuduga ashinga ibyo yishakiye. Muri ayo masaha nyene ku gituro c'amabisi yunguruza abantu ba Kamenge, Kinama, Marambya n'ahandi hoho birenze kuba umunigano. Abavyeyi bibungenze n'abafise abana ntibabona ico bakora ngo bakure abana ku zuba. Kuri iyi bisi ibonetse abajeje umutekano wo muri ico gituro hamwe n'abapolisi bariko bagerageza gufasha abantu kurira, ariko barengewe. Niko kwaduka bakubita abantu. Abana bariko bararira mu gihe abavyeyi babo barondera uko bava muri ico kibanza. Aha naho dufashe ibarabara nimero 5 rute nimero 5 ibarabara rija mu ntara ya Cibitoke. Turi mu modoka ya Yasi minibisi igenewe gutwara abantu 18, ariko tuyirimwo turi abantu 29. Igiciro c'itike cagwijijwe 2 n'akarenga. Naho biruko abayirimwo baridoga, ariko bakemera uko bapakiwe. Turatuza amaguru siyaso mu modoka no gukundana twegeranye n'iyica batanu yeganze sawa mama nawe yeganze hino kubera iki baduka umuntu abatanze amafaranga ngano dore tugire nafata intebe banza kura none kungara gute banza ubwo basitigiye mama hagara kutekene aguruka Ube
ubajije abo banyonga izo modoka igituma bakora ibyo bakubwira ko atakundi bokora mu gihe n'ugize imana akaronka kuri gitoro iritiro n'inusu barigura ibihumbi 20 n'ayarenga. Haba ku banyagisagara ca Bujumbura n'abaja mu ntara hagati batashimye kuvugira kuri mikoro z'Ijwi ry'Amerika, bose bibaza ingene bigiye kugenda mu buzi bwabo bwa mitsi yose. Basaba leta gukora ibishoboka byose ikagarukira umunyagihugu muto. Uko abanyagihugu nka bose batabona iyo biva niyo bija nuko bigiye kumera, niko n'abashinga amateka babibona. Uyu ni Abel Gashatsi mu Kigobe, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka, abaza umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca kwikena ry'igitoro. Uno munsi imbere y'abashinga amateka n'abakemuza amateka tuve ngaha mu Kigobe tujaho kwibarabara, aho usanga aha mu gisagara, aho wajabuka ngaho ibubanza, aho waduga ruguru. Uno munsi ugasanga iyi miduga yose yahora ifasha igihugu, aha mvuga ibi biduga binini bizana ibidandazwa, aha mvuga imiduga yunguruza abantu yose, ugasanga imaze indwi ku masitasiyo irindira igitoro. Ko tubimazemo iminsi, ni ukuri twumve mbega bijahe, mbega bizogarukirahe, mbega bimeze gute iki kibazo kijanye na karubira, kuko nico gice gituma n'ibindi byose bica bigorana. Nawe mwishura agira ati ni kibazo tumazemwo imyaka 2 canke irenga kwibura ry'igitoro. Je nk'umushikiranganje wa mbere ngaha nta nyishu nzana ibibazo by'igitoro kugira bitore inyishu rukumbi yuko iki kibazo gitora inyishu nuko turonka ivyo dushora dukora amadovize yo kurigura ivyo vyankenegwa, igitoro n'ibindi vyose biva hanze. Kuri iyo nyishu abanyagihugu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika batashimye gutanga amajwi yabo, bavuga ko atakundi bogira. Ku bwabo ngo bigoye bikiriko mu gihe umuntu abura bisi imwunguruza agataha n'amaguru, yashika imuhira agasanga n'amazi yo koga hari, yagira ngo yivuna akanyota ku bubare naho bakamubwira ko atabinyobwa bihari. Basaba umukuru w'igihugu guhagurukira ivyo bibazo, hagatoga umuturama kwiyunguruza bigasubira nk'uko byahoze. Ijwi ry'Amerika ni ngaha dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha, twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza umunsi mwiza. Ubu Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ijambo ry'intangamarara ribasobanurira imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe cyo kwitegura kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Linda Thomas Greenfield yashimagije ubutwari n'akamaro kanini abanyamakuru bafite ku isi hose. Abatuye isi bazirikana umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru tariki ya 3 y'ukwezi kwa 5 buri mwaka. Ambasaderi Thomas Greenfield yagize ati, mu gihe turi mu cyunamo cy'abanyamakuru 100 n'abandi biciwe muri Gaza, abandi amagana n'amagana bakaba bafungiye muri za gereza nyinshi ku isi bazira ubusa, ndetse umwe muri bo Ivan Gerchekovich akaba amaze iminsi 400 muri gereza mu Burusiya. Uwo munsi ntabwo ari uw'ibirori, ahubwo no gukoma akamo kugira ngo abantu bahaguruke bafate ingamba. Ati, tugomba guhora twibuka ko uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ariyo nkingi y'ifatizo ya demokarasi. Ambasaderi Thomas Greenfield yongeramo ati, twiringira itangazamakuru mu gushyira ahagaragara imikorere ijyanye na ruswa no mu kubeshyuza inkuru z'ibinyoma, mu gusangiza ibitekerezo mu baturage no guhishura ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Akomeza agira ati, twiringira abanyamakuru n'abandi bakozi b'itangazamakuru mu gushakisha ukuri, kubwira isi yose iby'ingenzi dukeneye kumenya no gutuma abafite ubutegetsi bubahiriza inshingano zabo imbere y'abaturage. Aka kazi k'itangazamakuru karakenewe cyane ubungubu kurusha mbere, mu bihe nk'ibi twugarijwe n'ibibazo byinshi bitatira demokarasi dusanganywe, bigahungabanya imibereho yacu ndetse bikanahungabanya amahoro n'umutekano ku isi. Abanyamakuru bakomeje gutotezwa no kugira ibikange. Guverinoma nyinshi zirirwa zibagenzura by'agatsi kandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse akenshi bigakorwa na guverinoma zabo. Bahora bahanganye n'ibitero byo ku rubuga mpuzambaga rwa internet ndetse n'umurindi w'amakuru y'ibinyoma. Hanyuma kenshi na kenshi barahutazwa ndetse bakanafungwa bazira ubusa, byose ngo kubera ko bavuze ukuri.
Ambasaderi Thomas Greenfield ati icyaha Ivan Gershkovich yakoze ni uko yavuze ukuri ku ntambara itemewe Uburusiya bwashoje muri Ukraine. Ati guta muri yombi Evan byari bigamije kwerekana ubukana n'ingufu no kuburizamo igikorwa icyo ari cyo cyose. Ariko mu by'ukuri iby'ubuyobozi bw'Uburusiya ndetse n'abandi bayobozi bakoresha igitutu ku isi bagaragaza ni intege nke zerekana aho bategwa hamwe n'ubwoba bafite, kuko bazi neza ko amateka y'isi atazigera abogamira ku ruhande rw'abakandamiza abo batavuga rumwe nabo. Uko gukandamiza rubanda buri gihe gutera abaturage guhaguruka bakirengera, nk'uko Dr Martin Luther King yigeze kubivuga, impembe z'umuheto w'ubutungane bw'isi zikwega zishyira ubutabera. Abandi banyamakuru bafunzwe barimo Alisu Kurumasheva, umunyamakuru w'umunyamerika ukomoka mu Burusiya, akaba akorera i Prague kuri Radio Free Europe, Radio Liberty. Kurumasheva bamutaye muri yombi i Kazan mu Burusiya ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 10 muri 2023 bamushinja ko atiyandikishije nk'umukozi ukorera igihugu cy'amahanga. Wundi ni Austin Bennett Tice, umunyamakuru w'umunyamerika wikorera ku giti cye, akaba yarashimuswe ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2012 muri Syria, aho yarimo gutara amakuru. Buri munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba ihatanira kubohoza abanyamakuru bafungiye ubusa no guharanira ko abahutaza cyangwa bagahohotera abanyamakuru baryozwa ibikorwa byabo. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Amerika.